Ndagihebye. Kigendo ndagihebye. Aje waniranyije ureje kunteranya hamuragiye. Ambirize dese shobora gukundana n'ubusa kwaza ico ni cambere kuko abasaha barafuhishana. Guys, muribaza nkiga fate nkaziye ashiye sobora nka video ngofata. Ngaya kugira ngo urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri RN1 Show TV amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barindwi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success. Hello guys, abakunzi ba RN1 Show TV kuri mikro nkuko musanzwe mubimenyereye ni Krista wa mukobwa wanyu. Bon, c'est sûr c'est jamais moi. En tout cas, yaramaze no kumusango, muramuzi, muramumenyereye, barakumenyereye. Shaka nubipezamo. yes, naco bitwaye. Siko mwabonye no musi yatwambariye neza, yambaye umupira w'akazi. Okay, et présenter Ella nuko basanzwe bakuzi. Bon, déjà amaze kuvuga moi c'est Ella. Guys, hello. Hama c'est mon télévision bien sûr. RB TV, c'est abakunzi ba RN1 Show TV n'abakunzi ba RB TV benshi n'abasuhuza cyane. Hama nishimye kandi kuba imbere ya kamera ya RN1 Show. Merci beaucoup. Dorisha. Uno munsi nuko mubibona murabona igikombe imbere yanyu n'ibirahuri bibiri vy'amazi. Bon, kunutsa kubigira mu gikombe harimwo udupapuro. Utwo dupapuro harimwo ibibazo. Uza kwishura jewe na Ella. Uwo aza kunanirwa kwishura ikibazo acanywa amazi. Gihano n'amazi. Bon, muga ntaraja kure tutaratangura utari yabone si video za kuba yakuryoheye ugire like hamwe na commentaire na partage kugira ngo bose azibone benshi bazibone. Okay, Ella twatanguye hatangura jewe canke wewe? Wowe uratangura. Nangure jewe nyene. Okay, nacho. Kandi umva dasoma ico somwe no ucucisho. Yes. Okay. Tu veux combien d'enfants muri futur yawe? N'abana bangahe ushaka muri futur? 4. 4? Ndakenya abana 4. Ah, 2 filles, 2 garçons. Harimo n'abajumeaux canke abajumelles. Abavrai kandi. Okay. Qu'est-ce mon tour? Nigihe gihimba c'umubiri Okay. utebako iyo uri muri douche. Ni ikihe gihimba c'umubiri ntibako iyo ndi muri douche? Bon, hagihari gusa je nteba ndiko ndiraba muki. Ah no, mukiyo kurira mukiyo si gihimba. Guys, kurira mukiyo si gihimba. Bategeza kutubwira nigihe gihimba utaki n'ingero unyukura. Tukabimenya ati iki gihimba Krista iyo agishikiye aracitondera. Rero avuze ati ngo nta na kimwe amazi reka amazi ari ngene yihutisha. Okay. Rababuze. Mu maso. Isi. Ashambugiki. Sawa, okay. Mu maso nyishuye mu maso. Okay, si un animal yoshobora kuvuga ni ikihe gikoko coba kitisonera? Uba si igikoko coshobora kuvuga ni ikihe kitoba kitisonera? Bagiye uburenganzira bwo kuvuga. Igikoko coba kitisonera. Imbeba. Imbeba kweli. Imbeba zibana n'abantu benshi. Rero imbeba zibona byinshi biba biri mu ntuzeya mu nzu. Imbeba yashobora no gusanga muri chambre ikarengana we ntuzomenya ati ngo yarenganye. Rero hamwe bavuga ati vuga ibyo wabonye. Magenda ziyovuga byinshi.
imbeba yovuga cyane vraiment. Okay, ndishe ndibaza. Aga Beatrice kwa koko karaje no muri douche. Yembe birinjira muri douche reka. Ikaguma ikurago, Beatrice ko gaguma kuri myo kagaguma kagira. Beatrice ni ko Okay, bana zine byo. Ariko imbeba. Okay, je nje mchikiji. Ashaka kunywesha amazi baje. Uri en couple. Ouais, bon, ego. Ibibazo. No, nabyangi ibibazo. Atubwire. Ubihora bishika ugakunda abahungu babiri. Chishika. Ugakunda abahungu babiri. Amen tonyene. Uri en couple, Ugakunda undi muhungu kandi uri en couple. Ah, ça non. Ya, two tuvugisha ukuri ndagutera inkuru. Yaba nk'ubeshe Imana icizana ikagukubita inkoni. Oya, haje kuri nkundanye n'umutipe. Abari nyene ba. Cyangwa impumyi, murabizi yuko urukundo rudasubira kwandi ko warubona cyangwa impumyi. Ego. Bon. C'est moi, c'est mon tour. Kapuro kwari kinini rawo. Ndakunda urusaku. Abajournaliste babacunge bafite urusaku rwinshi. Okay, ni izihe filme niyihe filme yakuryoheye mu buzima bwawe bwose wumva umengo woguma uyiraba? La promesse qui est la couche. La promesse. Abakunzi rero b'ibindi. Voilà, ndabikunda vraiment. La promesse bose baramaze kuyiraba. Kushi kumar gupta. Yeah. Ndamaze kuyibona ariko nyene urumva yuko abakunzi b'ibihindi uwambere no yisubira mu ishuri aza kwisoma kenshi babisigura pa igesi ni série rero uca wibaza ingene ireha siyagasigugo ni ama episode comme 203 ayisubiramwo iraryoshe we hari filme ryoshe. Okay, sinakubwiye ngo tora igihugu ushaka kujamo wotora mukiye nyene ubu nyene Suisse. Ndakwaye kuja muri Suisse. Abeti bavuga ko Suisse ari paradis ya kabiri. Yeah. Rero ndakwaye kuja muri Suisse. Ndakunda Suisse. Nonja. Ndagakuri no muri uzone zinenga ziroroka. ariko arondera munsi. Yes, simple no. Nkora agapapuro gusa ngira gutora kamwe. Okay. Ni hehe hantu Jean quartier wifuza kubamwo kubera iki ushaka kuba muri iyo quartier muri future bien sûr? Ni mu Kajaga ahantu niho nsanzwe mba nyene igituma nshaka kuhaba ndakunda ahantu hari calme ahantu hahoze hatwagwa n'amazi kandi ico conye kihici ubundi. Okay. Ubundiho atari ico kihici cyo gutegwa amazi ubundi ni kansi ya mbere nkunda umva hari calme surtout iwacu si Kajaga ijya yose twe ni hashasha umva nta bantu benshi barahaza ariko mu Kajaga ya Kinyinya. Si mu Kinyinya. Si Kinyinya. Mwegere. Ni kiye kintu wanka don't have. Ubu ndakoze twazi tworoshe. Ndanka deception. Ndaha n'umuntu ambesha. Sinkunda kubesha. Niyo mpamvu ntakunda n'umuntu. Ego vraiment. Ntabesha era ndamuzi. Umwana mwiza. Nukuri Imana ishimwe. Amaze kuvuga ko ndakunda. Urankunda. Amen ndakunda n'abantu benshi. Nyene. Ntabesha vraiment. Rero sinkunda kubesha niyo mpamvu ntakunda nanjye umuntu ambesha. Surtout ikintu c'umwanya, ikintu c'amasaha, ikintu ca rencontre.
twabonye 16h je nkeneye ibe 16h twabonye 15h nkeneye ibe 15h nari byo gufata ndibiki n'ibiki à gauche à droite ibyo nibaza nabyishushe mon tour aha n'uyuhe mu star wumva agupropoje wokwemera ndagufise ndaprefera kunywa amazi kubera none umustar akudraje wokwemera sese bino mu Burundi cyane wo mu Burundi aho hanze tumuvuga nta bakobwa ndebera ko murezidiyeni ndashaka umuntu kiyo bande bashuje ndemeye kunywa amazi ico kintu noteranya abantu benshi okay ntaco rega mwana na kimwe gotomera par contre arahari umustar agupropoje apana bya A B C D woca wemera muga ntari en couple utari en couple ata nawe atari en couple aje kugupropose uvuga none Gisto reka ndayivuze cyane kugira babimenye Gisto umviriza Gisto ntari en couple umviriza ntari en couple so bivuze ntari en couple okay atari en couple kigiye mu bantu ibibazo byoroshe hari amaturaba wiyumva gute iyo uri umukobwa ukibona mu kiyo iyo uri kurira mu kiyo ukibona ko umukobwa wiyumva gute ikibazo rero sitagitaho je suis fière yo kuba umukobwa ntushaka kuba umuhungu icyo ni cya mbere kuba nari nshaka kuba umuhungu c'est une cas particulier ariko iyo niravye nkabona yuko ndi umukobwa ndaba fière navyo kuko ca nibonamwo ibindi bintu muri future genre mbona umumama mwiza muri future guys nzoba umumama mwiza je muri future rero iyo nicaye nkabona ko ndi umukobwa nkibuka yuko hazogera igihe nanje uku banshize ku isi bien sûr babifatijemwo na papa wanje ku mama yanje yashize ku isi yifashijwe na papa bien sûr n'Imana hagati muri bo bakashira ku isi rero iyo numvise yuko ico gihe kizogera ndumva ndi proud cyane umwigeme yego so c'est mon tour Batania je bibazo unkorera mane kigoye okay n'uyuhe mustar wo mu Burundi ukunda umustar wo mu Burundi nkunda haba muri byose kandi muri revye cyane iki yego wari wese Gomez Christian Chris Lamez nyene okay aramukunda Chris Lamez je l'aime vraiment je l'aime vraiment ni kiki nishambere ukunda gukora je tubazi ndikona kubaza nituntu tworoshe twumva sis ni kiki nishambere ukunda gukora okay ikintu ca mbere nkunda gukora niyo mbyutse niyo ndi muri dushe niyo ndakunda kuririmba kwe kutabimenya hakiri kare ariko byanshaje ndavuga ati kubyuka ko je nzi ko mbyuka nishize kuri kote yanjye je mbyutse mwandazi era akunda kuririmba je mbyutse ikintu ca mbere umenga nokora ni kuririmba ndakunda kuririmba rero ça fait partie de ma vie ituvu yawe okay ngo biraryoha niko biraryoha iwanje okay wokwifata gute mu gihe wosanga boyfriend wawe asohokana na tonami ibibazo icyo nokwifata wokwifata gute nobica bose ubikiriki no oya kuvuga ibintu des impossible vuga yene ibintu ikintu wokora
usanze bakundana usanze bakundana yego era nobabara we nobabara kweri nobabara kandi umva bose noca mpagarika amice y'iyo mugenzi wanje niyo relation nta ni kofi vrema oya nta kofi nta kofi nukuri ntabyo nokora nta manaje bankubise ubona none shari ndimo nokawuka ugafata ubuzima n'ubwo buhetse urashobora kimbaje pa konti wambaje nuko ari umugenzi wanje hajya umugenza n'ikintu kintu mugabo par contre ari afise uburenganzira bwo gukundana n'uwo ari we wese rero ntibisigura yuko basi mufate mukunda ikibazo nyene kimeze oya rinda nkubazi sikuvuga ngo yagiye ku ex wanje yagiye ku boyfriend wanje uyu nyene sawa mu gihe nari umu ex wawe mu boyfriend wawe sindabifefe sinkunda ko umugenzi wanje akundana n'umu ex wanje kubera iki sindabikunda keretse ari wa wundi ni fuhasiyo nyene keretse ari wa wundi wa kera umwe nibagiye Jewe numva umenga ni ibisanzwe niyaza kumbraga jewe amutusha mwibere none ahunze nanje nkamukunda none bisanzwe basha mubyandike muri commentaire kwanzi iki kintu kizoba débat un jour kuko nta kuntu mwovuga ati ngo ntushobora gukundana n'umugenzi wiwe komoni bisanzwe ntabyo nkunda sindabiprefer umugenzi wanje we era akundana n'umu ex nzogume ndababona bari kumwe nyene twatumye ahora atubwira birabajewe izoba débat anyway ushaka gukomesha umukobwa ugenda ku mugenzi wiwe bien sûr turakibika kizoba débat ntagira uzobikora uwo turi kumwe wese yemeye ntuzobikora ni ikihe kintu udakunda kuvugira iwawe umviriza jewe ibibazo rero ngo badakwaza biranduhishije noneho rero nta kintu nta kimwe ntakunda kumenya harabayo kimwe gusa kimwe ni ikihe rero dushaka ibenya nzi ko bivuga umviriza twese twaremwe imishusho y'Imana si ukuvuga ko umuntu adakunda ikintu ku mubiri wiwe kiba gisobanuye yuko akigaya kivuge basi ndakwisigura no ndio nisigure Imana ntimpanira ubu sinkunda moni kubera ngiri kofu sans suite turashobora kubandanya yari wewe ugira yari jewe ndakubaza okay uhuye n'umustar ukunda genre twamaze kubyumva ko akunda ntabwo twisira neza ego twamaze kubyumva ko ari wakunda muhuye uwo musabye twamaze guhura we sawa basi wamusabye iki muhuye namusabye iki Christiana nagusabye ntabyo wibona wamusabye yambiye ego yambi hama nguma ndamuraba sinabitahura ko turi kumwe ndamukunda we ndamukunda cyane yego namusabye cyambere ni yambi hama nagiye kuba twarabona nyene n'ikibizo kiri hafi n'usonga okay qu'est-ce que tu aimes chez moi man ubiriza amata jewe ndagukunda wewe wese ankunda wese sha rero hari ikintu kimwe rero ndamukundiye ndababaza ndakunda amaso yiwe uyu mukobwa hano twese twiwe sha yo dutonya tumeze gutya ndadukunda azibeshe si duto ni tunini ni dutonya kandi twiza ndadukunda cyane rero ubimenye akunda amaso gusa we navuze ko nkunda wewe wese ariko cyane cyane okay ni jewe kandi wowe kumwita kiriya
Nushito agapapuro kanje gashire ama sawa basi nta ni jewe. Nije situation. Ni wewe. No. Sije meche kuweza kitu. Yego nije. Nika wo uyu waje. Gashire basi yo. Ega birageshe ko mutora ubaza uwo. Kuko watereko wakwaza wewe sa. Be aya mazi. Ai urayanywa? Areftema. Okay. Biri rouge birantera amakenga. Kubera Bon, urafise aho muvukana? Simple question. Urafise aho muvukana? Si oui, bangahe? ego ndafise 6 4 filles n'abangu babiri ndi wa kabiri. Habura gato bakwize equipe ya basketball. Bon 6 bon ni turi 1 2 3 4 5 aho navuze bake mbwa turi 6 6 Ok. Naciye kuvuga 6. Ta couleur préférée? Couleur préférée yawe? Ma couleur préférée c'est le noir. Ndakunda noir. Ntugira uvuge bleu. Oya bleu c'est pas siyo favorite kala yanje. Gusa ndakunda noir. N'impuzu zanje nyinshi usanga turi Yambaye noir. ipantaro ya noir. Ok. Turamubaza nawe. Tumvirize. Wifuza kuba iki muri kazoza? Umupilote. Umupilote. Oh wow. Ndifuza tellement que Bari rêve n'ukuri. OK. Entre papa et maman, tu préfères qui? Niyo ukunda cyane. Bashiri bangu bashaka baduteranye, rero atoya amazi arasuteye yongere no basha yabo genda gutera inkuru unyagiye cyatubwira mbese turatwigira gute no nukumyene n'amazi nyine indamaze twabashe n'amazi angana unyoye amazi make ndagucokoza sitope aho unywera amazi Imana igufashe. Amazi je sinabyishe uga Imana igufashe. Umuntu aguhaye 5 million ni ikihe kintu cya mbere wokora? Bene yakoziga baje 5 million y'amarundi. Ndaronse ubu nogira hari umugambi ushaka gukora urumva noca ndayateranyamo uyo mugambi wanje waguka Reka niwo mugambi nyine gira salo yiwanje ok salo de bote et de coiffure yo byose cyane ni ikihe kintu ukunda ku mubiri wawe cyane cya mbere? J'ai mes yeux. I like my eyes. Ego vraiment. Ndakunda amaso yanjye. Iyo utavugisha. I mean love. Ndakikuvugiye. Yo. Ndakunda amaso yanjye. Ego. Hama. Ok. Je pense que c'est pas une bonne question, mais il va falloir qu'il va dire. Ok. Ayagarutse uri en couple kandi bakibagiye Uri en couple na nakibajije. Ok. Aha, vuga amazina. Wabuze amazina ni ryose. Vuga amazina ya première dame de la République. Yeah! Amazina. Bikananira baranyije. Oh yeah! Kene amazina. Okay. Ntajyazi. Yo. Aranteye akagongo. Ndase gupfa baje benshi. Arase. Yo. Je préfère ivyo. Umviriza. Umugore wa perezida basinzwe. Nyakubahwa General Major Ndayishimiye Evariste. None basha ko tuzi yuko
oya mugore siko no umuperezida yitwa Ndayishimiye na safu utetegera na safa gutegeka kwitwa Ndayishimiye Yeah. kuko ushobora kubuzi izina rya sanite nawe ego okay ntutubeshe nanyoye amazi neza nyine wayanyoye okay ntako no kunyesha amazi kandi mu journaliste wo mu Burundi nabaye ukunda vuga batanu journaliste batanu hariyo Theodore wo muri RN1 oya Rindira naco bose ndavuga ni bya Usanye Theodore niwe yanyespiye no kuja muri journalisme niwe mpamvu ndamuvuze hama uwa kabiri Anjinushi uramuzi kuri minusi aragukunda vrema era aragukunda uzorondera nimero yiwe ndabimubwirije naga nkimubwira arayizi kandi kenshi uwa kabiri ni Anjinushi uwa gatatu ni Blackman ijisho ni black ijisho nawenzi kaye nawenzi kuba utazi n'ijisho ni black vraiment hadi twahurira mu ntuzeya muri ekosate tuvuye muri Black TV okay Gael okay yuje nanje ndamukunda okay rero Gael uwa gatatu uwa kane ndamukunda Ozi kwa twenga rero turabinyisha akabazi kawe ndakunda uwa gatanu ndakunda Keke wo muri Madrid rero abantu banje kabose ni cank ndagukunda na wewe yoje nanje yasinze no aha Theodore ndahashize ucyo yankuye we I like her ndamukunda akunda ko turabagenzi yes turabagenzi kandi dukora n'akazi kamwe anga tunabera kubikunda ikibazo kuri rondeze sinokuweza no sinyaza ko ari urakunda guposta tomek sino uratubwira impamvu udakunda kumuposta urabivuga canke amazi fo no avant narabikunda mais après naje kugikunda wabikunda avant kuri nyene muri kumwe canke ku wundi mwari kumwe ela amazi goto arayegereza akajagi kuko ngaha ndabona turamwongera bamuga ni kuri nyene nugoranye amazi sibikunda naje sibikunda nyanzoye baku nacho okay sans mentir yabura umuntu ukambona ubona wonkaga wewe ki Krista kaziguye ubona wonkaga yo ndi umuhungu nkamubona Krista mbona no wewe numbara ko mwumdraga ibyiza nk'ibi vraiment yosimbi ikintu yosimbi ukaja hehe gusa noba ndi inzobe kubera gusa nyine mbaye nirabura sinokudraga kuko wirabura nawe jewe ibintu niba yirabura mba nshaka umutipe yirabura je niba nirabura nenda kubaza oya je none ko ni poshokora ntaco mugaje mbaye nanjye poshokora oya rindira ega sikuvuga ngo ne ubushaka kuki urukundo aho nisika kuko nani mungu afite inzoga ego ntutegerezwa kurondora yes suvuga ko nabirabure tutasohokanye cyangwa tusohokana ariko ndabikunda mbwa no kudraga bien sûr c'est ça la réponse no mudraga anyway ndarizewe amosozi arabaye umuntu niyo mpamvu ndamukunda okay ni ikihe kintu ukunda mu Burundi ikintu cya mbere nkunda mu Burundi
kintu cyane mbona okay urundi gose apana hararyoshe vuga kimwe niba ndakunda abahungu b'abarundi ndakunda abakobwa b'abarundi ndakunda ibiyaga ndakunda imico y'abarundi imico y'abarundi okay okay nakaye kajambo umusheri wawe amaze kubwira akakuryohera ukumva akajambo amaze kugira akakuryohera spetsi kakakuryohera kakanyohera bo ni twishi ahora kukanyohera ariko amazi weje ko bamaye amazi oya kandi amaze kuyasesa hariko aratwima akajambo rero nkunda umutima wanje ahora ambwira nkaryoherwa hari igihe usanga tuba turavugana ibindi bintu ushaka two tuvugana nk'ibintu by'ubuzima nyene bibisiye sitopri ndinundisha usanga two turavugana ibintu by'ubuzima bidahwanye cyane n'ibintu by'urukundo iki n'iki two tuvugana ibintu by'ubuzima nyene bisanzwe nkaza numva arinamuye ati sheri je t'aime wala nico reko ndavuga urumva ico kintu kirandyohera bon ahari atinze kukindyohera mbwa ntazoca kuma bikora kubera gusa nyine ndabikunda ego yo mwana ndasavye urukundo ruraryoshe basi ayo mazi ayamare urukundo ruraryoshe ashaka kumarira amazi urayamara ndakubwiye ukundana n'umustar canke ukundana n'umuntu asanzwe ukundana n'umuntu asanzwe genre atari muri industry y'Uburundi atari mu comedian canke ukundana n'umustar kuduterera ndasavye umbwire ariko nkundana n'umuntu asanzwe okay atari muri industry okay tu la vie est compliquée ça now ari vierge nabitubwiye uri vierge bivuge akabesha nagusavye nimba uri umusheri wacu bivuga muri commentaire aca yivuga no uri vierge nywa amazi uri vierge canke bagize oya no urazi igituma ntashaka kuvuga ko ndi vierge ni kubera yuko ndabizi yuko abantu mukomanta abantu muza kuraba iki kiganiro muri benshi kandi ushaka kuvuga ibintu byinshi kandi nkuko mvuze ko ntari vierge naho nyine mushobora kuvuga ibintu byinshi ana utasokara yasi amazi icyo twongera yanje okay basi twari tuhaze tukaba tunywa n'aya mazi urumva biratugora niba ntambuka ndagufasha ufise aba ex bangahe uramesha ndabavugiye kuri kamera prefera kunywa amazi kubera ni benshi nta n'abashobora guharura maze kunywa amazi aba ex naca ndabavugira kuri kamera guhera ku wa mbere deje ugira bavuge hashasike ibibazo oya si byinshi biraheze okay no sokara n'uye musa umaze n'uye musa bashindure yanje umaze gusohokana n'uye ibibazo by'abastar okay n'uye musa umaze gusohokana ibibazo by'abastar je bavuze deja ko twosohokana deja nshiramo je twari gusohokana si n'umustar cyane aya mazi nabagiye ko tuyaheza abastar
important pour moi. Ça va être c'est bon gars. So turakora ikindi. Okay, hama tu ne comprends pas la question. C'est pas si lorsque atari d'accord. igihe nyine ntari ntumvikana na papa shanca nkora caja mu cuma nkiyugarana canke nkavuga ko je nishavuze ndishura sindangura papa canke uri mama. Okay, mada ukishura nyene ego mugo bipfana n'inoze n'uyuhe mustar nugo yorira kugira utokwemera ushaka amazi ndakurimo amazi atishure none amazi ngaya niyo ubirize tishure nuye mustar nugo yo kudraga ararira utofugitse amazi nta nuwondraga none yoza kudraga vuga amazi ndayasheshe kubera tuje ngai ça fait pas partie muri joro kuri kumena amazi ishura no basha no kwitwa ni mu mbabarire no kujena ikiganiro ndakihebye ikiganiro ndakihebye je waniranyije urahije kunteranya hamuragiye mbiriza je sinshobora gukundana n'ubusa kwaza ico ni cyambere kuko abasaha barafuhishana guys muribaza inkiga fate nkaziye video ashiye sohora nka video ngo fata ngaya kugira ngo woca wiyica mugaranje umusitari biragoyewe ntibishoboka kandi turabihebye turahebye ikiganiro turahebye interview sinshobora kubandanya n'ibi bintu ndagezanye ndibira bihebye ugiye karigumuye aragihevye yigumuye ndabuze nico mvuga we garuka umustar nyene ninde jina umustar n'umwe no kwanka ankunda kandi rero ndamukunda ndifate nka D1 uribaza yuko bijya bintu yobinkorera byose nemere no kwemera nubwo yoba nyene mwemera nukuri ko tuje nta mustar yorinda rira akagira birababaje we birababaje kuva wazi kudiraga umuntu ugarinda naho ufukama mama simvuze yuko nanje niyeze kuri gisto nogira bose bose uwo ari we wese aje kukaga ubona ko ari seriyo nyene biragoye kugira mbwa wabuze gisto ntaco sawa rero jewe ibyo navuze n'ibyo nta woza kudiraga ari seriyo kandi ndamukunda kandi ndi single ngo ndeke kumwemerera mu gihe ndamukunda. Duseze bakunzi ba Ami Show TV ikiganiro si muba mwagikunze ntiwibage kugira like hamwe na commentaire hamwe na share Ella merci aussi bisous ciao turabakunda cyane. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku buhinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.